iyi niyo timu yateguye bino bintu rero. Jina niwe wakunda no kujya murabibona. Amuni Sheikh Kodia, Sheikh Koko, cameraman Shagri Romas. Hamwe na nyene go propose umukobwa aku. Uza kugira kujyane umviriza. Shugira uko. Oya. Tageuza sana. Tu veux me poser bébé? Nivyo. Tu veux me poser bébé? Ndahereka nyonzo. STV. Every story matters. Ariko urabishaga wihembe kimene turamara urandika n'amajambo naje ayandi nagira yani mukunzi cyo yani napfuye asasenda yani narafa diaspora yani iranduhishije kweli yani nuza iranduhishije mugenzi igore mukazana wacu maranze mugenzi igore mugenzi Nabona waje mukanya abatamu mwe mugumane natwe tu stay tuned mugumane natwe mugende fresh je ndundi mundi another level kabisa ntaje nyishinze ubupfuwe ubwo niryo ngira hakogwe amateka nkuko ngoma ndabikubwira twakuze foko dufata decision mu buzima kwera ko ari ahantu uzotunarongora vuba. Yes, imana iguhezagira bivanye n'ibyo wishize. Donc urugo n'umugisha urugo n'umugisha nawe nyemba utaragira ico cyiyumviro nico no guhano je ni petit frère wa mugabo tengira nakwereka ikintu kwera. Sawa petit frère, courage. Asante courage. Ishuwe ko ikaze da cyangwa nabaratukura kubera ko nzi ko ari yakubonye usijya mwana wara muri umutima kera ko sinzi ko azovyemera rero nje gukosora iri ni ishugwe Ian ariko arakoresha tushatse kubereka ingene byagenze byatanguye none boro bahita ku mashugo iryo zina niko ryamye cyangwa mwararikreye siba ko bararikeye ndumva abantu benshi adresse uvuze ku mashuri ku mashuri hegeranye n'ishuri yitwa Atene Primaire nk'abubu bari ku izina rya ururukiye kuri zepe vuye muri no adresse nziza ubu rero ariko arakoresha ishugwe agomba aje guhereza umusheri wiwe yanje uri serieux mu barakuze man barakuze kandi none nk'ubu yo gukurisana kajyana wo vyakira gute je ndifitiye confidence we ntunyizeza bamwe oya bishi byose birashoboka yo bivamo ko ujya mu gwo iconzi waramubabaye we nta kibazo je ndiyizeye ndiyizeye gose ahantu nza kwandika amajambo wapanze n'ibyo wandika arosikira rira gushikira kama ngoma nje kubesha umuntu akanyene ariko atankunda kuri aka gato Nafisi Menos de atar con eso. Yo no voy a decir
Shirirayo basibira kandi. Mrs Orange. C'est comment? Agafana vema karajoshe. Sikidaje kirashaje. Bana turabe ibintu kimwe kidaje twebwe. None shagire kugize bitatu. none tuguma tugira ibintu bisa. Gusumenye ko hakenewe n'utundi tuguma tuzunguruka. Iyo yashaka ibitamenetse murambwira. Oya ntibimeneka kubera. Urayibona? Biba vyiza utundi tugumye tugira ngaha. Urayibona? Agacaza rero agacagira uko. Umu designer. Ari hagati mu. Shagire ngo umu designer. Ubwo tubona ibintu ngize ngaha kwa rama. Hello everybody. Iyi ni content kandi ni story muzi yatanguye long time. Itangujwe n'umukobwa yitwa Gina Ginera taraba umusani cyane. Anyways, nije ndiko ndagira decor. niwe gakira decor aho tugomba kubatiza. Kubatiza no kwakira umukazana abandi umukorege umuryango mushasha. By the way ntituza kuvuga byinshi ariko muraza kubibona kamera. Mugire iyo ntabwo mukobwa ahubwo nibyo bijya kubasuka n'ibindi bitatu hajya. Agira abana amashugwe nta nubwo bahari. Wagirira ibintu bibi byumva. Fata aka ukabani kuvaka bide bitatu. Mugitobore nzi. Ubyonze gato yigiza kwa gituje. Niko nakungishije n'umubyeyi. Ukoshaka gozi kandi imizo kuduta ukakushaka gozi wumva byo kudakuta. Cyo kumenga mpano ndabishoboye bisaba kagozi. Navuze gushobora sazi sana. Chizi sana yani. Mutobowe. We fata ndabikugirira. Ngemba ndani nanje. Chendi muzani. Arambara agakanzu n'agahotaro n'agasakoshi. Mugare rero nene kuzidira. Nahuja rero sije rero. Abuze afashikara. Yangiye ngo nta nojana muri soirée dira. Wabuze ikaramu. Indirimbo zawe zandika ku kidasikara. Iregidira ni inye. Mani ikaramu zero yo shaka kwandika. Ndayitira aha. Ah turi mu nteguro burya ndibaza mwabibonye. Kowe mufata ibintu kare. Andi hanagurira telefone yawe inyuma. Burya nuko nyine itanga imana.